Ndabaramukije mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro ni wa mwanya wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Reka amakuru y'uno munsi tuyatangurire ku ngingo nkuru zikurikira. Intwaro mbi muri Afrika ngo ni imwe mu mvo ituma hakunda kuba ibijanye no gutembagaza ubutegetsi. Izo n'insiguro zitangwa n'umwigisha muri za kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye na politike n'intwaro Julien Nimubona. Ni mu gihe kuri uyu wa mbere habaye itembagazwa ry'ubutegetsi mu gihugu ca Sudani. Abigisha bo mu bigo vyigisha imyuga ngo bagiye kuza barakarihirizwa ubwenge kugira nabo bashobore kuramura abanyeshuri bafise ubumenyi bukwiriye. Iyo nyishuri yatanzwe n'umushikiranganji ajejwe indero hamwe n'inyigisho za kaminuza hari imbere y'abashinga amateka kuri wa kabiri igihe yari kwasigura integuro y'ibwirizwa ijanye n'ingabire y'amafaranga ashika ku miliyoni 80 z'amafaranga y'abanyamerika. Ingabire yatanzwe n'ikigega IDA kijejwe iterambere ku isi yose. Nawe mu makungu mu gihugu ca Burkina Faso urubanza rw'abagiriza kugandagura wahoze aramutswa ico gihugu Thomas Sankara hamwe n'abafasha biyo 12 rwagiye mw'idonido kuri uyu wa gatatu. Navyo turabigarukako mu kanya mw'idonido ry'aya makuru. Reka tongere tubahe ikaze mw'idonido ryano makuru. Ngo gutembagaza ubutegetsi vyarabaye inshuro nyinshi mu bihugu vya Afrika muri iyi myaka 10 irangiye. Ibihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ngo akaba ari byo biza imbere ahabaye ibijanye no gutembagaza ubutegetsi cane. Ivyo rero ngo bigatuma intwaro ziguma zihungabana. Kuri ivyo rero umuhinga mu bijanye na politike hamwe n'intwaro akaba n'umwigisha muri za kaminuza Julien Nimubona asigura ko ahanini biva ku ntwaro mbi. Akavuga ko indongozi zikwiye guha abanyagihugu ibikenewe ndetse zigatwara neza. Insiguro abahinga benshi baha ivyo vyihirikwa ry'ubutegetsi muri Afrika ni nyinshi. Hari hiri ziri rusangi ku bihugu vyinshi kuko nkuko mubizi iryo hirikwa umenga wabaye mugenzo muri Afrika kuva imyaka 65 muri Afrika gushika dusubire mu ntwaro ya demokrasi. Insiguro rero muri rusange ni nkazine. Ya mbere kandi iyo oye niyo isa n'iganza izindi nuko intwaro y'ibihugu vya Afrika ari mbi. Intwaro mbi cane cane dusigure yuko abo baba baratowe, nakuvuga abatari abasirikare batowe bice mu migambwe yigani ku butegetsi, ntibaheza ubwa mbere ngo bashire mu ngiro ivyo bemereye ababatoye. Ubugira kabiri ntibubahiriza amateka n'amategeko yerekana ingene bahaja ibiringo vyabo n'ingene baheza bakabisa abandi. Insiguro igira kabiri itangwa n'abahinga ni insiguro ifatiye ku bintu vyabo vyagiye biraboneka muri Afrika. Nuko hariho abantu bafata ubutegetsi kuko basunitswe n'igihugu ruturiki na kiriye. Insiguro ya gatatu nuko igisirikare cyo nyene ingene citunganije gishobora kugomba gufata ubutegetsi kuko abasirikare uko bakura niko babona iruhande yabo abasivile batungishwa na leta, batungishwa n'ubutegetsi, nabo bakagira bati mbega tweho ni kubera iki kwege tofata ubwo butegetsi natwe ngo tuvyihe. Hari nuko rero iyo mu bihugu bimwe hatabonetse intambara, hatabonetse aho baja kuduserukira mu ngaha bikuja muri Somalia, bikuja muri Centrafrique, hajya birafasha kuko abasirikare barabaronsa akazi, barabaronsa aho ivyo rero bitariho ntibaheza ngo baronke
bya bintu bosavye bijanye n'umwuga wabo. Izo nizo nsiguro zihambaye, ariko ndongera ko n'izindi. Ubundi abasirikare ntibaja mu bintu vy'inzego zo gutwara ari muri politike canke mu vyerekeye intwaro isanzwe. Barafise amabanga bashinzwe, baba bakwiye kugumyayo, ariko kuva batanguye kuba abakuru b'ibihugu, abashikiranganje, babura amatari, abadirecteur general, abasokateri permanent n'ibindi, baca bagira bati yego gabo n'igihugu twoshobora kwitwara. Tubandanye nano makuru ngo ukwigisha ibijanye n'ubuhinga bugezweho buzana inyishu ku bibazo biba biri mu kibano ngo ntivyohara mu itunganywa ry'imigambi y'ivyigwa. Ibi nibishikirizwa na Professeur Firmin Ndimira, n'umwigisha muri kaminuza. Ni mu gihe kuri wa gatatu haba isabukuru ryo guhimbaza imyaka 76 iheze habayeho ishiramwe mpuzamakungu ONU nayo mpuzabikorwa muri iryo shirahamwe, akavuga ko ibijanye no gutunganya imigambi nk'iyo y'ivyigwa uruhara runini rufise leta. Inkuru tubaza Yvette Nijimbere. Ukwiyumvira imigambi mishasha nico civugo caranze ikiyago hagati y'abari bitabiriye iyo sabukuru. Umwigisha muri kaminuza Pascal Firmin Ndimira abona ko gutunganya imigambi myiza mu ndinganizo z'ivyigwa ari byo zofasha ugwaruka kwiyumvira imigambi mishasha. Kugira habeho ubumenyi butagira gatotsi bushimikiye ku buhinga bwa none, indinganizo z'ivyigwa zimeze neza nico gice nyamukuru muri ivyo vyose, kandi iyo politike ntiyumvirwa n'abakora ivyabo. Eka n'umuhuzabikorwa mw'ishiramwe mpuzamakungu ONU Damien Mama abona ko amareta ariyo yafatiye mbere mu guteza imbere amahirwe yo kurondera akazi kugwaruka, agahamagarira nyabuna ugwaruka guteza imbere imigambi yago. Umunyamabanga ntayegayizwa mu bushikiranganje bwo gushigikirana Felix Ngendabanyikwa abona ko uguhanahana amakuru vyofasha mu guteza imbere ivyiyumviro vy'ugwaruka. Ivyumviro vyiza turabisanga mu bikorwa by'ubushakashatsi, ariko ivyo vyumviro bibikwa mu bati. Je numva ko hobaho guhana amakuru kuri ivyo vyumviro kugira ngo bishigwe mu ngiro. Bimwe twavuga vyo kuzana ivyumviro bishasha bigira imigambi. Uwo musi ukaba wahimbajwe ku civugo kwiyumvira imigambi mishasha bifasha mu kuduza igisata c'ubutunzi kuri bose. Turabandanya nano makuru. Abahinga mu bisata vy'ubushakashatsi n'ubuhinga bwa none ngo ni benshi hano mu gihugu c'u Burundi, bishikirizwa n'umwigisha muri kaminuza nderabigisha Elia Sinzinkayo. Hari mu ruganda rwatunganijwe n'igisata kijeje kuraba ibijanye n'ubuhinga n'ubushakashatsi bwa none mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Ariko rero abo bahinga naho ari benshi ngo barakenye uburyo bwo gushira mu ngiro ivyo baba bakoze ko ubushakashatsi. Inkuru ya Nicole Nirenahazwe. Muri urwo ruganda rwatunganijwe n'umugujejwe ubushakashatsi n'ubuhinga bwa none mu karere ka Afrika y'ubuseruko, abanyeshure b'abarundi bava mu makaminuza atandukanye bakaba baharonkeye akaryo ko guhayanisha ibikorwa vyabo mu gisata c'ubushakashatsi n'ubuhinga bwa none. Mu vyo batweretse mwabonye yuko haba mu by'imishwarara, haba mu byo guhingura ivy'amatara, haba ivyo guhingura ivy'uburimyi, hariho abariko baragerageza kwerekana ico bashoboye gushikako. Kubwa Elia Sinzinkayo, umwigisha muri kaminuza nderabigisha ENS, ngo ubumenyi mu gisata c'ubushakashatsi n'ubuhinga bwa none abarundi bafise burakwiye, naho biruko harabura uburyo bukwiye bwo gushira mu ngiro ubumenyi bwabo. Abashakashatsi baruzuye, barafise impano z'ubwenge, akeneye umuntu amufata mu mugongo. Abashakashatsi boja hamwe, nk'uko twagiye hamwe muri ibi bihugu vy'akarere, tugaca rero tuvuga tuti mbega twokora iki kugira ngo iki gisata cacu gitera imbere. Umunyamabanga ntayegayezwa mushikiranganje bujejwe indero asaba abarundi bafise ingabirano muri ico gisata gushiramwe umwete kugira bashobore gushika ku rugero rumwe n'abandi bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Urwo ruganda rwatangwe kuri wa gatatu rukazomara imisi 3. Tubandanye nano makuru mu gisata c'indero. Abigisha bo mu bigo vyigisha imyuga ngo bazoza baragirirwa amahugurwa kugira bashobore gusohora abanyeshuri nabo bafise ubumenyi bukwiriye. Co n'inyishu yatanzwe n'umushikiranganje ajejwe indero n'inyigisho za kaminuza
imbere y'abashinga amateka kuri uyu wa kabiri yishura ku kibazo c'abashinga amateka ku makenga bafise kubona ivyo bigo vyigisha imyuga bisohora abanyeshuri benshi ariko badafise ubumenyi bukwiriye ni mu gihe umushikiranganje François Habyarimana yariko arabasigurira integuro y'ibwirizwa hijanye n'ingabire y'amafaranga ashika ku miliyoni 80 y'amadolari y'abanyamerika. Iyo ngabire ikaba yatanzwe n'ikigega IDA ikigega nako citaho iterambere. Ni nkuru tubaza Omer Ndwayo. Bimwe mu bibazo byabajijwe umushikiranganje harimo ikijanye n'imyidogo y'abigisha ba kaminuza bibaza ko bagenzi babo mu mashuri yisumbuye baba barungikira abanyeshure badafise ubumenyi buhagije cyashikirijwe n'umushinga amateka Zeno Bigirimana. Baradutumenye ko mushikiranganje yuko abanyeshuri bahejeje kaminuza basohoka badafise ntuzere capacité requise zo kwigisha abanyeshuri. Twasaba yuko mwotunganya inyigisho zo kuramforosa rere capacité canke mu karabo kundi ngo bigenza hariya mu bushikiranganje hanyuma abanyeshuri basohoke bagenda gutanga ico baronse kandi ciza kizofasha igihugu. Inyishu y'umushikiranganje kuri ico kibazo yerekana ko iyo myidogo ifatiye ku gutanatana kw'inkubire kubigisha b'ingero zitandukanye z'amashure. Ni kibazo kitoroshe, bamwe n'abandi baratana ko inkubire. Ugasanga nk'aba mwavuze ababigisha novuga bakera bigisha amashure yisumbuye bariko bavuga ngo muri kaminuza ntibacigisha ngo kubera baturungikira abantu batazi kwigisha. Ugiye mu bigisha bo muri kaminuza nabo wumva bidoga ngo bigisha bo mu mashure yisumbuye ngo ntibakiturungikira abanyeshuri bazi ubwenge. Ugaca wiyumvira uti mbega abo bigisha mu mashure yisumbuye bobo bize hehe? Ntibize muri kaminuza. Abo bigisha mu mashure yisumbuye nimba bafise ikibazo bagitewe nande? Abigisha muri kaminuza nta ruhara babifisemwo. Ugasanga abigisha mu mashure yisumbuye bariko bavuga ngo abigisha bo muri fondamental babarungikiye abana badaciye ubwenge. Abo bigisha muri fondamental bobo bigishijwe nabande? Ntibigishijwe n'abigisha muri poste fondamental. Ugasanga rero ari kibazo kimeze nka kimwe cirigi n'inkoko, umuntu bigoye kumenya icatanguye icarico. Ico kibazo rero turakizi, nico gituma muri plan d'action y'uno mwaka twateguye les états généraux kugira ngo izo ngorane zose nizo mutavuze ngaha dushobore kuzica hirya no hino hanyuma dushobore kuzitorera umuti. Umushinga amateka Remi Bigira umusase wagaruka ku kibazo cy'ibigo bimwe bitagira abanyeshure n'ibindi bibuza bigisha. Hamwe mu masantere d'enseignement des métiers amashure yubatswe mugabo hamwe bakabura abanyeshure baja kwigayo, ahandi naho aho babafise abigisha bakabura. Ico nabonye nuko hazobaho formation ku bari bahasanzwe, mbega aho batari hoho bizoca bigenda gute? Aha umushikiranganje amenyesha ko uwo mugambi udafise intumbero yo gutanga akazi kubigisha bashasha ahubwo guhugura abahasanzwe. Nayo ku kibazo cy'ibigo bikoresha ivyuma bisaba umuyaga nkuba ariko bigakorera aho udashika, umushikiranganje yizeza ko uwo mugambi uzogera gutangura ubushikiranganje bujejwe ivy'umuyaga nkuba watoreye inyishu yo ngorane. Turabandanya nano makuru. Ubukene buri muri site ya Kinyinya ya kabiri iri muri zone ya Gatumba komine ya Mutimbuzi ngo buratuma haba ingeso mbi muri iyo site. Aha haravugwa nk'ibijanye n'ubuhumbu hamwe no gufata ibiyayuramutwe. Bamwe mu baganiriye na televiziyo Isanganiro basaba ko bokwimugwa n'abandi ngo bagasaba ko bohabwa imitahe kugira biyungunganye. Inkuru ya Ahmel Mutore. Ingeso mbi y'ubuhumbu, indero y'abana yatitutse biri mu bihungabanya imibano y'abateshejwe izabo bo muri site ya Kinyinya ya kabiri muri zone Gatumba nkuko tubimenyeshwa na bamwe mu bayibamwo twaganiriye. Ugasanga nk'umama baraje n'umugabo, ari ugasanga umugabo hageze umugore hageze mu ijoro cyangwa umugore mugabo afise akazi ko kurara imbari hanze nko ku bajye basite cyangwa ibikuroba gukora akazi kino kenshi n'ikuroba. Ugasanga umugore yararanye n'undi umugabo nawe yararanye n'undi mugore. Uvyo ni kenshi ngaha biruzuye ko ubuhema buregeranya ava muri ragasimbira muri iryo. Kandi kindi naco ugasanga turi nk'abana sisi mukoranaye mu gahema kanga nuko none uzoja kurara na pawa na mama mu hema rimwe nko ku bakobwa no banarinzi canke
no twaba twarakoranye agusanga afise inda bafise abana murabiraho nyine bikakubabaza. Umuntu ntiyisanzuriye mu rugo rwiwe nkuko bikwire nko twari tumeze. Urumva urashoboye kuba urigiye nk'ahana ukabona umwana we wagiye mu kandi gahe mugasanga ngo nakayatakaje kubera situgagwa. Umva nta mubano ushoboye ko haba neza. Hariho nk'ibiyoga ugasanga n'umwana muto aranywa ibiyoga mu myaka ari ukabona ko ibyo biyoga bitakwiriye kumurengera, ukabona mu ibarabara ikagenda kwegana n'aba bakajya mu biyayura mutwe ibyo bitabi n'ibindi. Niyo ugize ngo umuhanura uri umuntu umubonye ku nzira ati ibi bintu urumva cyakuduma akagukurira indero. Akenshi ugasanga gusanga ubakanye n'umugore mwamara kwira muri site bivanye na bya bintu by'uduronkoronko akacabona kumenga ntacumaze amaze kuronka utundi tuntu tw'abandi bagabo bari pembeni. Abo bateshejwe izabo bagasaba kuronswa ubundi buraro butuma bidegembya bukabasubiza iteka. Ko kino saba n'ukuri nk'abanyakubaho bakora twumva vraiment uraba uko babigenza kugira dukure hano hantu bakahadukura bakaduhandi bakaturansa handi hantu heza natwe tuba ahantu tuvuga ati twidegenje turavuga ati je nduga muryango wanje ndagiye gutembera uvuga ati ndafiseho aho ngyamika abana banje ndafiseho ngiko mbikutuntu ibintu nk'ibyo. Ukuronswa imitahe yo kwiyungunganya nico kindi kintu abo bateshejwe izabo basaba. Ivyo ngo bikaba vyotuma ingeso mbi zigabanuka. Imbere yo kurangiza hano makuru dukubitire mu makungu aho mu gihugu ca Burkina Faso urubanza rwabagirizwa kugandagura uwahoze aramutswa ico gihugu Thomas Sankara hamwe n'abandi bafashanya kurongora igihugu 12 gwagiye mwidonido kuri uyu wa gatatu. Umwe mu bagirizwa ico caha aremera ivyo yagirizwa ariko akavuga ko atibuka ivyabaye ico gihe. Ino nkuru ya RFI twishikirizwe na Kaisa Liliane inamahoro. Le premier accusé uwagirijwe bwa mbere yaremanze icaha imbere y'abacamanza muri dossier yabishe Thomas Sankara uwaharaniye impinduka mu gihugu ca Burkina Faso. Elise Libudu no mugabo w'imyaka 62 y'amavuko. Igihe hagandagurwa Thomas Sankara n'abamufasha yarafise imyaka 28. Ico caha cyo kumugandagura cakozwe uwo Elise Libudu ari muri ico kibanza akavuga ko bavuye ku muhana wa Blaise Compaoré mu masaha y'umuhinga mu w'itariki 15 gitugutu mu 1987 akagwi kagizwe n'abakomando kashitse gacucagira amasoro mu mpande zose aho Thomas Sankara yari kwagirisha inama. Elise Libudu yanyonga imwe mu modoka zatwara abo bakomando agira ati no witwa Yacinthe Kafando afadikanije n'abandi basoda barashe President Sankara. Kubwo umushingwa manza Ferdinand Zepa aburanira umuryango usigwa na Thomas Sankara ngo nubwo uwavuga yuko atibuka neza ivyabaye canke yo batega ubwoba ngo iyo ntahe yiwe irakomeye kuko yubahutse kuvuga ingene vyagenze. Umupfakazi asigwa na Thomas Sankara ntaburanishwa na rimwe arasiba ryugo rubanza akabarindiranye igishika inkuru y'imvaho kuvyabaye agira ati nta kindi nifuza atari ukuri kuja habona. Ukumviriza Elise Libudu kwatanguye kuri uyu wa kabiri kukaba kwabandanije no kuri uyu wa gatatu narijya ari mu bambere bazi vyinshi kuvyabaye. Selon la partie civile. Nina hano rero duciye turangiriza amakuru y'uno munsi. Reka nshimire mwebwe mwese mwafashe akanya ko kuyakurikira. Nshimire kandi bagenzanje bo mu ruganda rwa televiziyo Isanganiro bamfashije gutororokanya ano makuru. Ahandi ndabifuriza kubandanya mugira ibihe vyiza na televiziyo yanyu, televiziyo Isanganiro.